Baramukije bakunzi mwese mwe murakurikira imbonesha kure Heritage. Nagomba maze fata akanya ndabifuriza Pasika nziza mu miryango yanyu aho muri hose. Ndafise iciyumviro c'inondwi shaka kubasangiza mu ntumbero nyene yo gucelebra Pasika. Ndashaka dusangire umutwe w'ijambo uvuga ngo hanga amaso umusaraba. Hanga amaso umusaraba mu bibazo vyose kuracamwo. Hanga amaso umusaraba kuko ku musaraba niho Yesu yarishe ikiguzi ca vyose. Yararishe imyenda yacu y'ivyaha, yararishe ingwara zacu zose. Bibiliya ivuga ngo ni ntimba zacu yikoreye, ni imitwaro yacu yishizeko, ngo kandi imishagu yiwe nidukiza ingwara. Vyumvikana ko ku musaraba niho hari inyishu ya vyose. Ndashaka dusome igitabo ca Yohana igice ca 3 ku murongo wa 14. Haravuga ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizeye wese ahabwe ubugingo budashira. Aya majambo kugira mushoko yatahura no batumirira gusoma igitabo cyo guharura igice ca 21 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 6. Turabona inkuru y'Abisirayeli igihe bagira imyidodombo bakidodombera Mose n'Imana bayibwira ngo watuzaniye iki muri ubugaragwa twaye gupfuma dupfira muri Egiputa. Baridodomba kuburyo Imana iraka ibarekuriramwo inzoka z'ubumara. Izo nzoka zirabakomagura ngo benshi muri bo barapfa. Babwira Mose bati turagarutse kuhoraho tubabarire. Mose agereye kubasabira Imana imubwira iti genda ucure inzoka yo mu muringa isa n'izo wonya ziko zirabakomora, uza kwihanga amaso wese arakira. Ico cari gicapo c'ubuvugishwa Imana ariko iragaragaza ko hazogira igihe kimwe Yesu akamanikwa ku musaraba kugira ngo umuhanze amaso wese yakire ubugingo budashira. Bibiliya ivuga neza ko Abisirayeli bose bahanga amaso iyo nzoka yo muringa Mose yacuze ngo ubumara bw'inzoka ntaco bwabagira. Mu yandi majambo barakira. Vyumvikana ngo rero na Yesu Kristo yashaka gutransmeta message yuko nawe nyene akwiye kumanikwa ku musaraba kugira ngo umuhanze amaso wese yakire ingabire y'ubugingo budashira. Ngo barakwirere ngo nta handi agakiza kabonegwa atari muri Kristo Yesu. Uyu munsi nimba hari inzoka z'ubumara mu buzima bwawe ziko ziragukomora, shatse kuvuga ibibazo, shatse kuvuga ingorane, shatse kuvuga ibitero by'abadayimoni, inyishu y'ivyo bibazo nuko hanga amaso ku musaraba. Ingorane uri kuracamo zose, ibibazo byose kurahura navyo, je kurangira aho kwe birabire muri Yesu. Muri Yesu niho vyatoreye inyishu, muri Yesu niho vyakemukiye. Nta wundi muntu ashobora gukemura ikibazo cawe, nta handi hantu ushobora kuronkera agakiza uretse muri Yesu. Yesu niwe nzoka y'umuringa Mose yamanitse kugira ngo abayiraba bose ntibapfe rubi ariko bahabwe ubugingo budashira. Rero Yesu Kristo tuko turacelebra ipfa n'izuka ryiwe, twibuka ico gikorwa cyo kumusaraba yakoze aho yishize kw'intimba ziwe, aho icete catwagiriza yagitabuye kugira ngo uyu munsi jewe nawe twemegwe n'Imana. Rero urupfu n'izuka ryiwe ni intsinzi kuri twebwe abizera, intsinzi ku caha, intsinzi ku badayimoni, intsinzi kujwi ritwagiriza ivyaha. Rero uyu munsi nta rubanza rukituriko, uyu munsi ducelebra intsinzi Yesu yaduhaye ku musaraba, aho habaye iguzwa ry'ububi bwacu tukakira ukugororoka kw'Imana. Bibiliya ivuga ngo umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we turonke ukugororoka kw'Imana. Rero uyu munsi Imana iko iraturaba, iturabira muri Yesu, iturabira mu maraso yiwe, ikabona ko tutigeze dukora icaha kubwo kugororoka kwa Kristo Yesu. Uyu munsi nangwa nakubwire ngo peu importe ibibazo uri kuracamo, hanga amaso umusaraba, hanga amaso Yesu niwe nyishu ya vyose. Umusaraba kwitwa bizera no bushobozi buzanira uwizera wese agakiza, ariko kubahona no bupfu. Rero ndagutumirira guhanga amaso Yesu kuko niwe nyishu ya vyose. Ku musaraba niho twaronkeye gukira kwacu, ku musaraba niho twaronkeye gutsindanishirizwa, ku musaraba niho twaronkeye ubugingo budashira. Abahanze umusaraba bose amaso bakira gukira, bakira kubohoka. Ndiko ndavuga ngo guhanga amaso umusaraba si kuja kuraba kiya giti kibajwe n'abana b'abantu, oya, ni kwibuka igikorwa Yesu yahakoreye aho yavuze ngo byose birarangiye. Nuvuga ngo facture yacu y'ivyaha Yesu yarayirangije. Uyu munsi tugendera mu gutsindanishirizwa duhabwa na Yesu Kristo. Ryari ryo jambo nagomba kwifuriza mubandaye mukurika ibiganiro bica ku Mbonesha kure Heritage.
nongera ndabifuriza pasika nziza aho muri hose. Murakoze.